bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye gume mu muco wawe dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye gume mu muco wawe amavuta nk'itabaza mwami wanjye muri naka ubwo uzaza uzabonere kure mwami wanjye tuzajyane kaze mwese abankurikirana genda washikiranira kino kiganiro nitwa Confiance Vyizigiro nkuko musanzwe mumenyereye uno munsi naronsa akanya gatonya cyanifuza ko twosangira no majambo ndavuga ku majambo abiri mugabo cyane cyane no vuga ko ari jambo rimwe hari jambo ryo kwa mu muntu yiteguye ijambo rigira kabiri ryo kwezwa no gutunganya turaraba gatonya muri Matayo igice cya 25 hano nyene turasoma akarongo k'icumi uyu ni umugani w'inkumi 10 kuri kano karongo karavuga ngo bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurugagwa anye bari inkumi 10 zitanu zari zibijuju zindi 5 zari z'abanyabwenge bari barindiriye umukwe muri uko kurindira umukwe babandi bibijuju baraze amavuta make amavuta yabo arahera amatara yabo arazima baca basaba kuri izi zindi nkumi zitanze abanyabwenge mugabo ziranka kubaka amavuta yabo kuko zabona ko ashobora guhera abati mbwene murondera yiwanyu urumva renga kwa karango rero bakigiye kugura umukwe arashika abiteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurugagwa mu yandi majambo babandi bari bagiye kugura amavuta kuko amavuta yabaheranye bagarutse basanga urugi gugaye mugabo babandi basanzwe bafite amavuta igihe umukwe yashitse barinjiranye urugi rurugagwa rero iri jambo rivuga iki igihe Yesu azogarukira nta numwe azi igihe n'iryari n'umunsi n'iryari ukuza kwe kuzagiturumbuka ashitse abazoba biteguye nibo bazokwinjira abazoba batiteguye ntabwo bazojana nawe mu yandi majambo amaze guseruka umwanya uzoba warangiye wo gushobora gutunganya ubureto bwabatonye muri rya jambo ryo kwezwa no gutunganya turasoma gatonya mu ijambo ryo mu byahishuriwe Yohana igice cya 22 reka duhere ku karongo ka 11 ngugabitanya ashishikara gabitanya uwanduye mu mutima nashishikare yandure uwugororotse nashishikara agororoke uwera nashishikare yezwe ngwehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze ngo ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itanguriro n'iherezo ngo hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa kakarongo kanyuma rero niko ngoma gushimikira ko cyane umuntu wese nabandanye mu vyarimo mugabo igihe cy'umwami kuza kigiye gushika ibimenyetso byose twarabibonye kandi nkuko nibindi byago byagiye bishika niko nunda zoseruka ntawe uzisana umunsi kandi ashobora no kuza no muri kano kanya rero asanga witeguye cyangwa asanga utiteguye mugabo kimwe ari mu nzira ariko araza ngo hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo
ngo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Urumva ngo hahigwa abamesura imvune zabo. Abamesura imvune zabo bivuze iki? Imvune novuga ati ni nk'umwambaro, muga kandi umwambaro nibwo bwiza bwa Kristo. Iyo umuntu akijijwe akizwa mu mutima agahabwa ubwiza bw'Imana. Rero umuntu ashishikara kwama yezwa. Urumva ngo hahigwa abamesura imvune zabo. Iyo utaguma wezwa mu mutima, iyo utaguma wihana akanya ku kandi, urandura kandi ushobora no kugerera mu bibi, bwa bwiza bw'Imana bukakuvako. Bamwe murafise kubyerekwa mu buryo bw'indoto, murafise kurota. Iyo urota ubona uri gusa, bisigura ko ubwiza bw'Imana bwakuvuyeko. Muri icyo gihe utangura kurondera Imana hakiri kare kugira ngo wongere ugaruke mu bwiza bw'Imana. Rero hahigwa abamesura imvune zabo, hahigwa abashishikara kwihana. Abantu turazi guhendwa n'umubiri. Umubiri turawugirira isuku umwanya wose. Niyo tugiye mu vyaha, niyo nk'umuntu agiye gusambana, abanza kwitegura, akoga, akisiga, akikontorora, akaraba ko ibintu byose bikwiye kandi akikontorora neza, ubucafu bwose akikurako. Kandi akarondera umwambaro mwiza kugira ngo agende mu vyaha. Ariko none umuntu ntarakwiye kwezwa mu mutima. Mu mutima naho aho Imana iraba, aho tuzociriga urubanza, imitima nizobona Imana, iyi mibiri ntabwo izobona Imana, ariko tuzi kwitaho imibiri yacu. Umuntu aragenda ubucafu bukamujya no mu gwara, agafata agati agakura ubucafu bwose mu gwara. Umuntu agaca inzara, umuntu akarondera kwisiga amavuta, akarondera akagura ibintu bizimvye kugira ngo yeze umubiri. Mugabo umutima nawo, ivyaha byo mu mutima ko byo bizozutindisha. Imitima yacu izobaho, mugabo umubiri uzopfa uveho. Ariko ingero izovana nuko umutima w'umuntu. Urumva ngo hahigwa abamesura imvune zabo. Urumva hahigwa abashishikara kweza no gutunganya. Kujya umuntu hita mu buri nuko umuntu yarakwiye kwitaho no kwezwa ko mu mutima. Umwanya wose urabye umuntu agiye imbere ko afungura agakaraba, imbere yuko akora ku mwanda akajya agenda gukaraba. Umwanya wose yandura akikunkumura ubucafu bwose. Ariko mu mutima umuntu yitaho. Umuntu akwiye kwezwa rero umwanya wose. Hari abihana mu gatondo, hari abihana mu ijoro, hari abihana kwa Mungu gusa. Mugabo umuntu akwiye kwama mu kwihana, mu kwezwa no gutungana, kugira ngo igihe Yesu aserukirako, igihe umukwe azira, asange twiteguye. Abazo batiteguye uko azoba basanzwe nuko nyine bizabiri. Ariko urabona ko igihe kiri hafi kandi umunsi aserukirako ntawubuzi. Rero abantu bakwiye kwihana ubuno nyine. Umuntu akama kwezwa atunganye kugira ngo agume yiteguriye umukwe ari we mwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero ndabifuriza ngo mugire umwete wo kugira isuku ryo mu mutima. Uyu mubiri ni umubiri ubora kandi umubiri aduhenda, ariko tuzovamo twese. Mugabo umuntu arakwiye kwitaho ubwa mbere na mbere umutima wiwe. Utarihana akihana akegera Imana. Abamaze kwihana nabo bagashishikara kwezwa amaraso ya Yesu kugira ngo bashishikare kugira iki? Kuguma bejejwe, kugira ngo bagume batunganye, kugira ngo bagume mu bwiza bw'Imana, kugira ngo ikimenyetso cy'Imana kigume kiri kuri bo, kugira ngo umukwe ahazira asange biteguye. Mwabonye karo kajambo kavuga ngo hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo. Cya giti cy'ubugingo niwe Kristo nyine. Ngo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Yesu niwe azotwara abantu mu bwami bw'ijuru. Urumva mu gihe twezwa biduha kwegera Kristo, tukabana na Kristo. Muri icyo gihe wa munsi niwashika, niwe azodutwara akadushikana mu bwami bw'ijuru. Kubapfa mu buryo bw'umubiri bazozuka icyo gihe kigeze. Twese turindiriye uwo mugeni ari we Kristo, ari ryo herezo rya byose. Urabye kandi kuri ka karongo usubiye inyuma ku murongo w'10, akarongo ka nyuma karavuga ngo kuko igihe kiri hafi. Ni igihe cy'umukwe kuza, ni igihe cya Kristo kuza.
nuko rero mwese abumvise ino jambo ribabere umugisha, ribatera inyota yo kwitaho kwezwa mu mitima yanyu. Ntimurabe ibyo ku mibiri, ntimuhendwe n'iyi mibiri, ariko mushishikare mube mu kwezwa ko mu mutima, mutunganye rwose, mube imbere y'Imana atakibagiriza mu mitima, ngo hahirwa abasengera mu mpwemu no mu kuri. Si bya yaye, ni ukuba imbere y'Imana utagira ikikwagiriza mu mutima, utagira mwene data wasize mujyanye, utavuye mu busambanyi, atabusambanyi wiyagiriza, atacyaca ubusuma wiyagiriza, atacana kimwe kiri kuri wewe, agasembwa kose umuntu agakura kugira ngo ashike imbere Imana atacagiriza. Niko gusenga mu mpwemu no mu kuri no mu kugororoka. Nuko rero Yesu abahezagire, ijambo niryo onye, abaryumvise mwese mutegura imitima yanyu, kuko nta wuzi umunsi n'isaha, kandi ibimenyetso byose biramaze guseruka. Nk'uko korona iherutse kuvungura abantu batari bayiteze, n'abari bazi ko itozo bashikira bakisangira bashikiye, niko n'umwami Yesu azoza, kandi ukazosanga turi niko umuntu wese azohabwa ingero zihwanye n'ivyiwe. Abanyabyaha bazopfa, ariko abatunganye bazotorwa mu bwami bw'ijuru. Nuko rero Yesu abahezagire mwese, amen.